Moro Imana abane namwe mwese bakunzi ba Buja TV turashimiye Imana data twese yatugiriye neza ikadutiza kajyo tukadusuye kubonana kuri uyu munsi kuri uyu mugoroba imisi yose nko tubana namwe muri kino kiganiro Isaha Impinduka gica kuri televiziyo yanyu televiziyo yacu Imana ihabwe icubahiro cyane. Rero ni kiganiro ni Isaha Impinduka nko mubimenyeye mu muri kumwe na Pastor Olivier Dusabe tubana muri kino kiganiro Imana ibahe umugisha. Nagomba imbere yuko dusoma ijambo ry'Imana hanyuma tukaganira amajambo atandukanye tubanze dusenga Imana hanyuma dusangire ijambo ry'Imana. Data mwizina rya Yesu Kristo mani hambaye mani gira neza turakwiyegereje turaguhaye kaze muri kino kiganiro kugira ngo ubane natwe umuntu wese ariko arakurikirana abari hano mu gisagara ca Bujumbura abari mu ntara hagati abari mu bihugu duhana imbibe abari hirya no hino ashaka gushikino televiziyo ubahezagire mwizina rya Yesu amen. Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza. Reka tubane muri iki kiganiro rero Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca Yeremiya igice ca 40 uhereye ku murongo wa mbere. Niho tugiye gusangira amajambo y'Imana. Ndizera ko amajambo tugiye kuganira ku uyu mugoroba agiye kubaka intahe yawe, agiye guhindura ubuzima bwawe. Ijambo riravuga ngo ijambo ryaje kuri Yeremiya 40 ku murongo wa mbere turageza kuri 4. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho Zaradani umukuru w'abashibamyi amaze kumubohera Irama iyo yari yaramujanye ari mu munyororo hamwe n'imbohe zose zavuye Yerusalemu izo bajani Babiloni ari nyagano. Nuko umukuru w'abashibamyi akuramo Yeremiya aramubarira tuhoraho Imana yawe yari yageneye ibyago aha hantu kandi uhoraho arabishikanye agize nkuko yavuze ko mwacumuye kuhoraho nimumwumvire ibyo nibyo byatumye ibyo bibashikako kandi none uyu munsi ndakubohoye iminyororo iri ku maboko yawe niwashima kujana nanje Babuloni nuze nanje nzokugirira neza ariko nudashima kujana nanje Babuloni usigeho igihugu cyose kiri imbere yawe aho wumva ushima kwa kubereye kujayo abe ari huja amen. Aya niyo majambo y'Imana dusomye ngomba ko tuganira turavugana kuri no ntego cyangwa kuri no teme ivuga ku kubohoka ku migozi ya karande niki tugomba kuvugana kuri karande ubuzima abantu barimwo bufitaniye isano na karande zabo ziyo bava ziyo bakomoka. Iki gihe twumvise Yeremiya kugira ngo aje mwibohero byari byavuye ku bicumuro by'abiwabo, byari byavuye ku bicumuro by'umuryango w'iwawe, byari byavuye ku bicumuro by'igihugu. Igihugu gishobora gucumura, igihugu gishobora gukora ibyaha nkuko umuryango ushobora gukora ibyaha bigatuma uwo muryango utangwa ukabigikimazi ukajanwa mu maboko y'abakarudaya. Iki gihe Bibiliya iravuga ngo Yeremiya amaze kurekurwa aja kuba Igedaliya, amaze kurekugwa amaze kuva mu ibohero aja kuba Igedaliya, amaze kuva mu buzima yarimwo. Mwene data hari ibohero urimwo ariko Imana yifuza kugukuramo. Ico nshaka ko tuza kuganira uyu munsi turavugana kuri karande. Simfise umwanya munini wo gusobanura ko dufise umwanya atari munini. Ukene ubusobanuro bwimbitse, ukene ubusobanuro nyabwo ucuza bukeye ku munsi wa Mungu niho doza tukinjira mu ijambo, tukinjira mu mizi mu ijambo. Kejo tuba dufise ibihe biri special mu buryo budasanzwe, mu buryo bwo kubohoka. Rero iri jambo riravuze ngo Yeremiya, ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye kuhoraho Zaradani umukuru w'abashibamyi amaze kumubohorera Irama, amaze kumubohora. Ntabwo babohora umuntu ataraboshwe, babohora umuntu yarari ku kiziriko. Iyo tuvuze ikiziriko ni wumve wa munyororo uboha imbwa, wa munyororo uboha impene ujura noroshe. Ariko iki kiziriko abantu bagendana kitaboneka, iyi migozi abantu bagendana itaboneka mu buryo bw'umubiri irakomeye. Undi yaravuze ngo hakwiruka nikikwirukamwo wo kwiruka nikikwiruka inyuma.
ikikwirukamo nikiboneka ushobora kuba urarurarira, urarurakubitwa, urarurahondwa n'imizimu, uboshwe n'ivyo bintu, abantu bakabona bukeye umenga umeze neza, ariko amajoro yawe yose urarudasinziriye, kuko hari atake zigutera abantu batabona. Ntushobora kubisobanura umugore wawe, ntushobora kubisobanurira umwana, ntushobora kubisobanurira umuvyeyi, kuko urakubitwa n'ibitaboneka. Ijambo ry'Imana mu gitabo c'Abanyefeso 6:10 haravuga ngo abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umwijima. Nawe urarwagwana n'isi y'umwijima, kuvuvutse wavukiye mu ntambara. Ubuzima bwawe bwose n'ubuzima bw'intambara, nta gahengwe, nta mahoro, nta munezero. Ubuzima bwawe bwose buri posede, uragowe, urarushe. Navyumva ugasanga umuntu arara mu mva, urara mu kaburi, urara muri prison yo muri cimetière, urara ku manda, urara inyabaranda, urara muri prison yakaburi runaka hariya wavukiye, hariya wakuriye. Uravyumva, abadaimoni barara barakuhondagura, bakumereye nabi. Hari imyuka igikurikirana, hari mwemi iri nyuma yawe, hari pepu iri nyuma yawe. Imana yambariye ngo uno munsi iragomba kubohora abantu uyu mwuka wa karande. Iyo tuvuze karande karande niki? Iyo umuntu avuze karande abashatse kuvuga iki? Mu yandi majambo karande ni karonda. Harimo ijambo karonda, ikintu kigenda cironda, akaronda irondi. Bakavuga ngo ujya mwana kujya muntu mubona ameze niko na se yari ameze, yari mboregwa kujya nyene. Umwuka wa se waramufashe. Se ngo yari umusambanyi, yarazwi mu gisagara cyose. Umwuka wa so waragufashe, umwuka wa nyoko wawe waragufashe. Yari umuntu adashobotse, igisagara cyose cyari kimuzi. Uwo mwuka rero waragukurikiranye nawe. Uyo mwuka urakuva ko kuri uyu mugoroba onodo Jezi. Imana iragomba ko ubohoka. Bibiliya iravuga mu gitabo cyo gucura intimba 5 ku murongo w'indwi ngo ba data bakoze ibyaha ntibakiriho, natwe twasubiye ko n'ibigabitanyo byabo. Urakubitwa n'imyuka ya so, urakubitwa n'imyuka ya nyoko wawe, urakubitwa n'imyuka ya sogokuru wawe, kubera iwanyu bararaguza, iwanyu baraterekera, iwanyu barahamagara imizimu, iwanyu barabandwa. Nagomba utahura iki kintu. Mu gihe iwanyu babandwa, igihe iwanyu bahamagara imizimu, umenye ko iyo mizimu ntaho yagiye. Nubwo sokuru wawe yapfuye, iyo mizimu irashaka gukurikirana. Kana nk'akarorero kamwe, kera hari ibintu abantu bakora, ugasanga barubatse utuzu batwita utuzu tw'utunyabugoro, zanzu z'indaro, twatuzu twubatse imbere y'inzu. Ugasanga iyo mwimbuye mwabanza kuzana ivyimburwa vya mbere kugira ngo muhereze abavyeyi. Iyo ibyo kurya bihiye, imbere yuko mujya babanza bikabijana muri ako kazu kugira ngo bahereze abavyeyi. Niko muravyumva? Iyo injya kugira ngo muzifungure, abavyeyi nibo batangura kurya. Tuvuze abavyeyi ni zamana, vyabigirwa mana vy'abasu. Uravyumva? Rero nawe kubera kako kazu ntikanagihari, ariko iryo sezerano bari baragiranye ntiryahavuye. Nawe mu vyawe, mu rudandazwa rwawe, muri business zawe, ibyo ukora, inyungu itaha iwabo w'iyo myuka, itaha iwabo w'iyo mizimu. Uri mwibohero ry'imizimu ya so na so wanyu, so na nyoko. Ibyo bakoze birakwempakta, biracagukurikirana. Iyo mizimu, iyo myuka irakuva ko mu izina rya Yesu Kristo. Imana ari cyo yantumye uyu munsi. Ndagomba ngo wumve iri tangazo rivuye ku Mana. Ibyo bintu bigukurikirana, iyo nyatsi ifise icivako, ngo urumva ngo uyu mwana ngo reka ngo tumushire, ngo abavyeyi uvutse babanjije bazakurasaga indasago mu ruhanga, bakurasaga indasago ku bikonjo, bakurasaga indasago ku birenge, ngo turaguhereje imana zacu zeze kuducungire, ngo uyu mwana muze muducungire inkuba, ngo muze muducungire ibinabiriya. Iyo myuka igumiza kurekrama ivyayo, igumiza kurekrama amasezerano bagiranye. Izo mana zabi wanyu uyu munsi uritandukanya nazo, ureka kaziriko. Urumva waragiye uja gusenga, uri umukristo, uri umunyeshengero, uri umuvuga butumwa, ndetse uri na pasteri, ariko imana ziwanyu z'abavyeyi zaragukurikiranye. Ndagomba ngo uyu munsi Yesu akubohore. Urabizi biriya bintu abantu bakora byo kubandwa, baratanga imiryango bakavuga ngo generation runaka turayitanze,
generasiyo runaka turayihaye ababyeyi, ugasanga wowe uri umukobwa uri mwiza ntacyo ubaye ariko urabengwa. Kubera iki? ufise umugabo mu isi y'imwemu. Bigenda gute ngo umuntu ashobore kurota ariko asambana na sekuru? Sokuru ntikizira, ubundi nikizira ukabona turi kwasambana na so. Ntibibaho. Mu isi y'imwemu ni dayimoni yambaye umubiri wa so yapfuye atakiriho. Hari n'ababibona ababyeyi babo bariho, ugasanga iyo myuka iri kiraza kubagira kingaruka, ikiraza kubafata. Uravyumva? Mu isi y'imwemu waratambwe dayimoni yaje yambara umubiri w'uyo muntu yapfuye iza kugusambanya. Biragoye ingene worongogwa, biragoye ingene wokubaka, biragoye ingene worongora. Ntibishoboka kuko mu isi y'imwemu ufise umugabo. Hari dayimoni za kugusambanya buri joro. Ariko mwana kubwira iki jambo ry'Imana ryavuze ngo uhereye none ndakubohoye iminyororo yawe iri ku maboko. Ngwino niwemera kuza tugende, ngwino tujane, igihugu kiri imbere yawe. Iyo umuntu yawohotse Imana itirishira igihugu imbere yiwe, Imana itirishira amasezerano imbere yiwe. Hari amasezerano yabaye bloka hano, hari ibintu byanse kukugera ko kubera kuboshe uri kiziriko cabi wanyu, uri kiziriko cyo kubandwa no guterekera, baraguhereje imizimu. Urabyumva? Akana kavuka bakagashira ku rutaro ngo turakweretse igihugu, ngo turakweretse intara, ngo turakweretse Uburundi, bakaguzungagiza hejuru y'umuyaga. Ibyo bakabikora bagushize mu irembo, uri mu muryango, bakaguzungagiza ku rutaro. Urutaro ico gwaremewe nukugosora. Urumva? Urumuguruka, uri agaci k'inkokore, nta hantu mara kabiri, nta kazi womaramwo umwaka, nta kazi womaramwo imyaka ibiri. Nubwo byoshika ukaharambira amafaranga aratumuka ko baragutumuye ku rutaro. Uraguruka, ibyo uronse byose biraguruka, ibyo uronse byose biragenda. Imana yantumye kuri wewe, iragomba kukoza. Nagomba menyeshe abantu tumaze iminsi muri deliverance idasanzwe. Abaje mu masengesho uyu munsi twari muri deliverance ikomeye, twasengeye abantu ku rwego rukomeye. Tumaze iminsi mu masengesho mu gitondo dusengera abantu, duhanurira abantu, tubasengera ivyo bakorewe kugira ngo bibaveko. La fois passée twakoze deliverance yo gusigwa amavuta, abantu barabohoka kugira ngo ari ibintu wasizwe utazi, hari imiti wasizwe utazi, ukaja ku mupfumu akaguha ibintu ngo akagatu uzora ukisiga imbere yo kuja gusaba akazi, guzoronka akazi wapa ubwo arakwishara kononye. Urabyumva? Baguhaye ibintu, hari ibintu baguhaye, hari akantu gendana, hari amavuta ukwiriye gusigwa. Haleluya. Kwa gatanu abantu barakarabye boga ibirenge byawe biranduye, ibirenge byawe biri kumukoshi. Na ahantu gera ngo hagire ico hakuye, ikintu cyose ukoze kiraparangana, programa yose upanze iraparangana, projet yose upanze irapfa kubera ko uri ku kiziriko cabi wanyu. Kubera kugumurota sogokuru wawe yarapfuye, kubera kugumurota nyogosenge wawe atagihari, kubera kugumurota wa muntu uzi yapfuye mwakurana, ari umwuka w'abadayimoni guma wiyambika ishusho yiwe. Uyu munsi uritandukanya niyo myuka mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwuka wa karande y'abavyeyi bawe bari baragiranye amasezerano n'Imana, basenga Imana zabo, bakorera ico gihe bagiranye amasezerano, barihuje n'ivyo bicaniro. Uyu munsi ndagusengera Imana yaza kugukorera igitangaza. Wewe uri kurankurikirana, ube hafi ya telefone kawe. Mushobora no kuburandika ubutumwa, abadashoboye guhamagara murandika ubutumwa, abadashoboye gutelefona maza kwandika ubutumwa. Ugume hafi ya televiziyo mu mwanya waza kumva intahe zikomeye, abo twabwiye ibintu bikomeye bagahita babona ibintu bifadika biri parapable mu buryo bugaragara. Imana irabagirira neza, irababohora kuko bumviye ijwi ry'Imana. Ejo tuzatu muri deliverance yo kusigwa amavuta, ze witwaje ikopo y'amavuta, ajya amavuta nyene yawe wisiga. Imana ari cyo yayavuze ko tuzoyase amande taliazar, tuzoyasengera hanyuma uyisiga ubohoka ingwara, ubohoka imikoshi. Hari umuntu afise imikoshi ku rwego rwo hejuru, n'ugusezeraniye ntaguha, ukwemereye ikintu ntakiguha, ukuregeje umenga aragusezereye, biba bipfuye, biba bikuweho. Imana ari cyo yantumye ku buzima bwanyu.
hari icyo Imana yantumye, hari icyo Imana yifuza gukora, hari aho Imana yifuza kubageza, hari urundi rwego, hari Imana y'akandi karyo. Mwene data nshuti yanje, Imana iragomba kukugirira neza, Imana iragomba kukubohora. Hari umuntu avuze ati ni jewe pasiteri, singira ikintu mfata, singira amafaranga nakira ngo ngirire ikimazi, shake ndonke mu miliyoni, uherera mu nzoga, uherera mu busambanyi, uherera mu bumaraya, ndaboshwe ndugarijwe impande zose, simbona iyo nja niyomva. Imana, oh my God, Imana hari icyo yantumye ku buzima bwawe. Imana hari icyo yantumye ku buzima bwawe, hari icyo yifuza gukora, hari aho yifuza kukugeza, hari icyo yifuza kugushikanako. Imana ikumera umugisha, Imana ikugirire neza, Imana ikuduze ku rundi rwego, Imana ikuduze ku yindi ngazi, Imana ikuduze ku yindi high level, Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ubohoke ivyo nyogosenge yakuvuzeko ngo sha ngo nacu uzopfugezeko, mwene wanyu ngo nacu uzopfugezeko, abavyeyi ngo nacu uzopfugezeko. Iyo mivumo yaragukurikiranye, iyo mivumo irakomera uja hose. Uba ukeneye ijambo rya gihanuzi ry'umukozi w'Imana rigukura kayo majambo, rigukura kiyo mivumo, rigukura k'ivyo bintu bakuvuzeko. Uyu munsi nyene niwumvirijwe ry'Imana ukizera, Imana irakubohora. Ngwehe none ndakubohoye iminyororo yawe. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo cha Yobu ngo si coma nkaronka ico nipfuza, urakama ico ndamusaba akemera kumfyonyora, agacagagura imigozi inziritse ngo aho niho noronka ikinduhura. Hari imigozi y'imyaka myinshi kuziritse, hari imigozi yo kurota nabi ikuziritse, hari imigozi urotugwa mu binogo, urotugwa mu manga, urotuguruka, urotari ibintu uri kurajya, abademoni bariko barakugaburira, ugwaye ama infection yanse gukira, ugwaye ingwara zanse gukira, hari umuneka ugwaye imyaka myinshi, ugwaye igihe kirekire, ubabaye igihe kirekire. Niyi saha n'uyu mwanya wawe Imana yifuza guhindura amateka yawe, Imana yifuza guhindura ubuzima bwawe, iragukiza. Uri kurankurikirana ugwaye ingwara igihe kinini, ufise uburibwe mwibere, ufise ububabare mu bwikiriza bwanse guhera. Hari umuntu ariko arankurikirana afise ububabare mwibere bwanse gukira, umaze igihe kirekire. Mwe mu yarayantumye kuri wewe, ufise uburibwe mu gakaraza, umva umenga wikoreye ibintu. Imana yantumye kuri wewe, iragomba kukubohora iyo minyororo. Haleluya, iragomba kukubohora. Urara mu marimbi, urara mu misozi. Ikimenyetso kindi cerekana ko umuntu ari ku mugozi ni igihe cyose urota ubona uri kwishure, urota ubona uri kwishure, urota ubona wasubiye muri primaire, ukarota ubona wambaye kaki, ukarota ubona umva umenye ngo uraboshe, ukeneye kubohoka. Haleluya, usigaye ubuzima bwawe ari ubwo mu misozi. Uri muri Amerika, uri muri Kongo, uri mu Rwanda, uri ngaha mu Burundi, ariko iminsi yose urota uri ku gasozi wanyu, urota wasubiye ku ishure, urota wasubiye muri primaire, urota wambaye kaki. Abandi bakarota bakora ama examen zabafyure zabananiye, ugashusha umugabo ngo utore inyishu ya nyuma. Niki iminsi yose yushikiriye ikintu, iyo ushikiriye projet hageze ku kanyuma projet yawe bipfuye ibihagaze. Yesu yantumye ngo arakubohora. Igihugu ciza kiri imbere yawe, umugisha uri imbere yawe, amasezerano meza ari imbere yawe. Hari ico Yesu ariko aravugana nawe mwene data, hari ico Imana ikiravugana nawe ku uyu mugoroba, hari ico Imana ikirakubwira. Urota uri kwiga, urota uri kurakora ibibazo, ugakora ikibazo hanyuma amanota yaza ugasanga urupapuro rwawe ntago babazanira amanota, wewe amanota yawe akabura. Niki iminsi yose wama mu marota, wama muri esheke, wama muri kurananigwa, ibyo byamabiko birapfa. Ariko Imana yantumye ndugu yangu, Imana yantumye ku buzima bwawe, Imana yantumye ku muryango wawe. Abana bawe nabo nyine babaye posede, abana bawe barafashwe n'ivyo bintu, abana bawe babaye inzira karengane. Uwo mwuka wa bene wanyu, uwo mwuka w'umuryango wanyu, Imana yantumye ngura kuvako. Ora Imana akugirire neza. Munsi turihuta, ndaza kubashiriraho umwanya w'inahe, ndabashirireho n'umwanya wo kubasengera. Simfata umwanya munini w'ijambo, ndagomba ngo mwumve inahe, mwumva Imana ikiragirira neza. Hanyuma mu mwanya ndaza kuba telefone kugira ngo namwe ndabasengere, kugira ngo namwe Imana bakorere, kugira ngo namwe Imana ibiyereke, Imana bakorere ibidasanzwe. Mwakire ukugirirwa neza. Iyo karande yo kunywa inzoga si wewe, nyoko wawe yatwaririje inzoga.
umuntu agatwaririza inzoga, umwana akivuka bakamuramiza inzoga, yarumatwa mu nda gatoya ngo muyakayeri ngo no kurumatwa vyohera. No, bariko barakuroga, bariko barakumva ejo inzoga umva zizokwica nabi. Gasanga umuntu arara mu kabare akirirwa umuntu agafata credit yo kuja kunywa inzoga, yo kuja kwishura amadeni, ubare bwose bwo mu gice ciwanyu uranditse mu bitabo bibaza kugira amadeni y'inzoga, aho kugira amadeni y'ivyo kujya abana bawe baronka ratio mugaba amafaranga wishura inzoga yura yaronka. Imana irakubohora uyu munsi. Uri muri karande yo gukorera abandi, uri umuja w'abandi, imyaka ibaye 20, uri umuja w'abandi, ukorera agashara kinica ntikize, byaranse gutera intambwe ngo gico wimarira, byaranse gutera intambwe. Uravyumva iryo rembo maze kiminsi, aho hantu maze imyaka, Yesu aragomba kuhakuvana, Yesu aragomba kukugirira neza ndugu yangu, Yesu aragomba kubohora. Haleluya. Yesu aragomba kugutabara. Uwakuremye aragushaka, uwakuremye arakugomba. Harico yifuza gukora ku buzima bwawe, harico Yesu yifuza gukora ku bugingo bwawe. Muri imbye yaravuze ngo nyina yo kwibagira uruhinja avyaye. Ntutangazo no kubona abavyeyi bawe bakwibagi, ntutangazo no kubona umuryango wawe wakwibagi, ntutangazo no kubona famille yawe yakwibagi. Uhoraho araje kukwibuka. Ikiziriko nasomye ijambo ry'Imana ari muri Bibiliya muri Matayo 23 uhereye ku murongo wa mbere ngo Yesu atuma abigishwa biwe ngo bagende mu gisagara ngo barasanga inyana y'indogoba iziritse, ngo izirikanye na nyina wayo. Arababwira ngo mugende mu gisagara murasanga inyana y'indogoba izirikanye na nyina wayo, muyiziture, nihagira ubabaza mubwire muti databuja arayishaka. Aho hantu uri ico kiziri kuriko urakivako mw'izina rya Yesu Kristo. Urakivako iyo mugozi, aho hantu si Imana yakuremeye kuguma. Haleluya. Aho hantu siho waremewe gupfira, ubwo buzima si bwo waremewe gupfiramwo, urabuvamwo. Yesu aragomba kukuvana aho hantu, Yesu aragomba kukuvana muri ivyo bintu. Yesu yakwibutse, ijuru ryakwibutse. Amena. Iyo nyana y'indogoba muri mwayibona muyiziture muyinzanire, nihagira ubabaza mubwire muti databuja niwe ayigomba. Ndagomba ndaba akanya mukurikirana intahe, ariko mukiriko murakurikirana intahe mushobora no kwandika ubutumwa bugufi kuri 69 ubusa 93 132. Urashobora kwandika ubutumwa bugufi ku kintu ubona wumvise kikuremeye kikuriko, kavuga ati mukozi w'Imana sengera nanje ndaza kugusengera, ubutumwa ndaza kubusoma. Uraza kwandika ubwo butumwa kuri 69 ubusa 93 132. Reka muhinga bw'ivyuma dushiremo intahe hanyuma dukuranirikirana intahe tugaruka. Yesu agirire neza. N'amavuta no kuri nabonye Imana je narifise umwana agira kabiri yafashwe n'ibintu mu maso, gihe kimena genda kumuvuza bambarira ngo mu maso we ngo babona hari y'amagorori, vyaraboneka no muri kiga cuma c'amaso hari y'utugorori dutembera mu maso, mwene twa tugorori duto duto. Hanyuma umuganga muvuye arambara ati nta namarori no mwandikira, reka ndamwandikira umuti awufata iminsi 30 hari mu kw'icumi, ati hanyuma uzoheza umugarukane kuko ibi bintu ntitubone ivyo ari vyo. Sinitaye kumbona iyo ngwara ko batazi ivyo ari vyo kuko nari mfise n'ibindi bibazo muhira vy'abana ngo ajije. Ndavuga ati Mana banyandikira umuti w'ibihumbi 120 nkangura igice nguru wa 53 nyandagenda muhira ndamuha uwo muti gusa nyandareka ndabire kuko nyene kandi nabiretse ndabibona mbona ko umwana gwaye muga nkabona ko aja ku ishuri nkabona amaso aramurya ntaco mugabo nkumva sindavyitayeho cyane nkavuga ati Mana uwo wamumpaye abona n'ubu uzomumpabona ivyo nivyo abana b'abantu bakoze sinitaye kuri ivyo. Kuwa gatatu nyandatwara y'amazi nshitse muhira yagira aje ku ishuri ndamubwira ati yoge mu maso tuwinjize mu maso neza, yoge mu maso ayandu yanwe handa yamuhara yoga mu maso ayandi arayinjiza nyene arihanagura mu maso neza, shikanya amavuta nyene ndamubwira ati sige wisige neza mu maso winjizeyo aho muri ayo maso nyene ati yo n'umuti nukuri kw'Imana sinobabesha amaso yiwarera yahora umenga yanyoye urumogi komera amashimana. Umubonye wibaza ati uwo mwana vyagenze gute, urumogi arara ataryamye sinzi ingene wabibona amaso yiwe yarateye ubwoba cyane. Nongera ndayahaka akana gatoyi kamwe nyene Imana yatabarira hano gaca gatangura ibintu vya diarrhée vomsema
oro ko kari gafise ibindi bicafu mu nda bitaravayo, karakize ntikahora kanwa amazi. N'uwo munsi yatanguye kunwa amazi, haleluya haleluya. Rero abumvise gushima kwanje, Imana ibampera umugisha. Amen. Dukomera amashimana yacu, haleluya. Yesu nashimwe. Amen. Nanje nje gushima Imana ku kintu ejo Imana yankoreye mu gitondo. Mukozi w'Imana, Imana imuhezagire. Amen. Ukuri mukomeze, namwe mukomeze kumusengera, Imana izomutuzigamire. Kuko n'umuntu w'akamaro mu isi, mu bamarayika Imana yaduhaye bo mu isi. Nukuvuga ejo yambwiye ati Imana iragukuye ko impemu mbi yo mu muryango yo kwa banyogosenge. Jewe akazi kari kaheze, ariko nabandi mu Kanyosha candazino kaheze nyene ngaruka kwa mama wacu. Hama abimbwiye ncadagenda muhira mfatwa n'agatiro ndaryama. Vyo nyene nambwiye ndabirota mbona ibintu vyo mu miryango, mbona umugozi muniniya. Urumva hari ahantu hari kubera je mama yagiye kubaka kuwo mutumba nyene, ariko hari ahantu hari isoko ncambona umugozi muniniya, ikigozi kizingazinze gutya gihuza amazi n'uwundi mugozi wo kwa mama aho yagiye kubaka. Mbona muri iryo soko umugozi wo kwa mama ndawukuyeho ndawukweze. Hama mbona umugozi wo komera amashimana yacu. Mbona umugozi wo kwa papa wowe urarenze n'ikintu kizingazinze gutya. Mbona ndawuteruye mugabo, mbona ngize ubwoba, nca mbona mumengo harimo ibindi bintu ntabona, nca ndawushira hasi. Ariko ntandavyuka Imana kushoboje imigozi nkayitora basi. Iki kintu kakinyereka imyaka yose nari maze senga, ataki umunsi wari bwanyereka iki kintu. Reka senge. Ndiko ndasenga ko kanya nja numva telefone bambwira ngo buriya twakuronkeye akazi. Haleluya. Shimwa Yesu. Nukuri ndashima Imana yo mwijuru, mve ko ndayishimiye. Yumve ko bindenzi vy'Imana ikora hano. Nukuri mwumve yuko hari Imana kabisa. Nukuri numva Imana indenze ibisigaye. Nuko nyene imeze Imana ikora ibintu nyene tugatangara tukumigwa. Nukuri basha je nariko ibintu nyene kandi aho ngiye gusenga hose bakambwira ati hari ibintu bikuboshe. Ariko ejo Umwami Yesu arabikije. Shimwa Yesu. Sema amina. Ariko iyo mixere ikirakora iri gikora gute? Kuri je gusa ega ntibarabona ivyabaye ba. Mixere imwe nira kamera imwe nirabe muri eglise yindi rabino. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi nanje mpagaze imbere y'ishengero kamera imwe nirabe. Ndashima Imana ukuntu yandinze mu ndwi iheze. Jewe nari nafashwe n'ibitero sinabitahura, numva umwanya wose naguma atanga ubumfise, nkaguma numva iyi parti yose indya indira indani, sinayibwamenye ivyari ivyo. Naguma nyene niyumvira kuja kwa muganga, muga nkiyumvira nagenda kwa muganga mvuga gute. Namara umwanya nkamene ku mutwe, nkamara umwanya nkumva ahantu hose ndaribwa. Yesu nashima. Ndashima Imana rero yo itubonera kure, yaciye umukozi w'Imana ikambwira ko ndinze cancer. Sinari bwamenye ivyari ivyo, ariko nariyumvira none ngwaye iki, nkiyumvira n'amaso. Gusa nayo ifite umugambi wo kuja kwipimisha amaso. Namara umwanya ntivyakunda ko nunama, nkereye kumva ko meze neza, narararama iyi parti yose no ngaha narababara. Ndashima Imana rero yakuyeho ico cako. Ubu wumva umeze gute? Umeze neza. Ariko nimwokomera Imana amashi menshi cyane. No ngaha nibere indani naye numvise ikintu kivyimbye. Ndashima Imana kiriko kirahera. Imana yumve ko ndayishimiye. Haleluya. Ikindi shima Imana no kuri ku bushobozi bwa y'amazi, twe Imana yaratwiciye imbeba mu nzu. Hagera mu ijoro imbeba wamenga ziri muri manifestation zaratwenga. Ariko ndashima zaratwenga, twumva nyene ziriko ziratwenga zikiruka mu nzu. Ariko ndashima Imana no kuri yarazikuyeho. Haleluya. Guhera samedi turamaze kuguma tubona imbeba zipfa. Tuguma tuzita no kuri Imana. Komera Imana amashi menshi rikirica abarozi. Imana bampera umugisha wumvise gushima kwa. Amen. Yesu nashimwe. Zifata sumuzariza.
Haleluya. Amen. Yesu nashimye. Haleluya. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Jana nicaye hariya wumbaza ngo ni igiki cakuvanye hariya kigagushikana ntumbaze. Nzi uko nzoshima mugana numvise ikintu kinterura kimvana hariya kinshikana ha Yesu nashimye. Ndashima Imana burya pastor wacu arafise ishurirwa kandi rikomeye. Ndabasabe mu mukomera amashi. Yesu wacu nashimye. Ndashima Imana yaratubwiye ngo tuzane ibuye je burya ibuye nazanye amabuye abiri nazanye sayo natoye ahandi hantu nayo nakuye ku musozi ndavuga ngo aya mabuye ndayatahanye hari umunsi azokora sinari nzi ko Imana izomuhishurirwa ngo muzozana amabuye ndagenda ndabika niho rero yavuze ngo muzana amabuye ndayazanye ndavuga ngo ya mabuye harageze ko akora igikorwa yagenewe gukora Yesu wacu nashimye. Haleluya. Niho ndayazanye narayatuye ko amajambo bamwe bavuga amajambo bashaka mugabo je nayatuye ko ayo numva ashaka ko ivy'Imana inkorera. Aho. Muri kuvuga muri ivyo natuye ko kuri ayo mabuye ivyo nayatuye ko naciye ndabibona. Hari umuntu yari amazi gansezerana ibintu akambwira nzogukorera ibi ariko bigaherera muri nzogukorera ntibibe. Yesu wacu nashimye. Haleluya. Niho nagiye mbona nyandikira arambwira ngo ndagusavye imbabazi ko navuze ati Imana iribuye umuntu wese azi ko yansezerana ikintu nagishitse aza kimpe kandi asabe n'imbabazi apara kuma gusa azisabe n'imbabazi arambwira ngo ndagusavye imbabazi kuko narakubeshe kandi ngo nanje sinzi igituma byambaye ko nabonye byashitse arambwira ngo kandi naho nakubeshe ngo ivyo nakwemere byose ngiye kubishitsa namwe none wari warindiriye iki utari wabikoze kandi dukomera amashimana yacu Yesu wacu ndashimye. Ajya amazi nayo naranyoye ntangura kumva mu nda ndiko ndabohoka kuko nari sikunesto miguminga ntazi gituma ariko ubuye numva ari sawa. Ajya amafuta nayo ndayisiga ntangura kumva ndiko ndaka mu maso ndavuga Mana yanje ndapfuye kuko numva urubeya mu maso ruko kandi gawa aho ruyisiga mbere ntagisho wumva nara ndayisiga nkavuga none ni amafuta nayo nisiga canke nayanje nkumva umengo n'umuntu ariko arankura ko ikintu mu maso. Ndashima Imana shitse muhira nariravye mu kiyombona nahindutse mbona mwiza komera Imana amashuje byabaye uko ndavuga ngo none ni jewe suku canke nundi muntu mbona nahise amatashe mu maso mbona sigabise umubiri unyera ndavuga ngo byabaye nabaye mwiza. Yesu wacu nashimye. Amen. Ndashima Imana ko ivyo yansezeraniye byose ego naho byatinze mugabo ubu ikintu kimwe cyose ko kirashirwa mu mwanya wacu ikintu cyose ko kirisobanura kandi ndashima Imana mukozi Imana atubwiye ati naho byatinze ariko bizoba kimwe gusa ugera kwizera no kwihangana ugisezerano n'ikintu kigoye gushika kandi n'ikintu kigoye kwihangana. Yesu wacu nashimye. Ndashima Imana kandi ko igikundiro canje ubu kiri ku murongo caragarutse umuntu wese barandondera abona rero Mane kugarura ibyawe nawe mwizera Yesu abo narondera ntibandondere canke bakanyigira ko ibindi bintu ubu nanje bandondeye canzimya telefone nkayatsa ku mugoroba ati banza murindire murabe ukungene nanje nabarondera nkababura bakambwira ngo none ufite ikibazo cyane ati ndiyo kipe nta mwanya mfise ni murindire kwanza ngo none ngo ko tukurondera twakubura nta mwanya mfise ndiko ndasenga banza murabe namwe ngene nabarondera mukanka kugita. Yesu wacu nashimye. Apaya gucushoka avuga ngo barandondeye uco wiruka kwitaba oya banzubagare ko nawe banze ugereka yuko turazimvye. Yesu wacu nashimye. Turazimvye muri turazimvye yo wamenye Yesu buri umuntu azimvye buri umuntu ahambaye n'uburi umuntu yoroheje. Yesu wacu nashimye. Haleluya. Ndashima Imana kandi ko ubuye ibintu vyose na mahoro ubuye nta kintu mfise cyo kuyisaba nugushima gusa shima Yesu shima Yesu yarabikoze aho bize gushima kwanje tuzamuri bikashimana. Haleluya. Imana yacu n'umugenga w'ibi imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera. Imbere yuko dushiramwo iyindi nayikurikira nagomba mwene data ndagutera intege. Ushobora kubona ufise ibintu biremeye wagerageje warasenze warasengewe waraduza imisozi waragerageje ariko subirira rimwe kuko Yeremiya Imana yaramubwiye ngo uhereye none ndakubohoye iminyororo yawe iri ku maboko yawe. Erega ari gituma utavansa kubera kuri kimigozi
uraboshe urugaranye. Abo wumvise baje barushe, baje bananiwe, baje bihebye, ariko batera intambwe bumvira Imana, baza mu nzu y'Imana. Imana ikorana nabi bikomeye. Rero nawe uyu munsi wewe gusaba amaso, ariko muravuze ati none mukorera dukorera ku Musaga ajya ruguru ya zone, ejo 2:30 zo bwageze, witwaza amavuta, nimba witwaza ayaherayo, namba witwaza ajya usanzwe wisiga, uzana amavuta, ejo tuzokora deliverance yo gukura ishusho mbi washizweko, ibintu wasizwe, ibintu bikuri kutazi bigiye kukuva kugire ube wewe ubwawe. Regara abantu bagenda taribo bariko izindi sura. Hari ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo gucura inimbi gice ca mbere umurongo wa 5 ngo ndirabura ariko ndi mwiza, izuba ryaranyirabuje. Tuzogukura kico gisura, tugukure kiyo shusho itari gwawe, uhabwe ishusho yawe. Kwa dushiremo indi naye gatonya, hanyuma tubaye nimero telefone, mu telefone tubasengere. Yesu nashime kandi nanje ndabarambira, ariko ndashima Imana ku bintu bitatu yankoreye. Muri mwaka wa 2026 naraje ngaha muri veye turatanga imitwaro, naratanze imitwaro igera kuri 3. Byukuri ndashima Uwiteka, yumve ko ndamushimiye kandi ndubasha amavuta y'umukozi w'Imana. Imana imuduze cyane, byukuri Uwiteka muduze bikomeye. Ukuri sinoro ngene ndabivuga, ariko ndavuze ko Imana yampinduriye ubuzima nanje cyane bikomeye, naje bindenga imitwaro nari mara imyaka 2 cyo kintu cyari cyarapfuye, ariko Imana yarakizuriye. Haleluya. Biba shima kwanje ko garukira hano, ariko data wo mw'ijuru Yesu Kristo namwemuye, wumve ko nshimye kandi nubasha amavuta y'umukozi w'Imana. Dukomera amashyi Imana yamugiriye neza. Imana ni igitangaza. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yewe ndi ngaha ashimira Imana ibintu yankoreye. Tariki 4 z'ukwezi kwa12 narahuye n'isanganya, hari isaha 11:40 zo mu gitondo. Nagiye muri dushe nshaka kuza ngaha muri burakeye kugira nje nja ku kazi. Ndaja muri iyo dushe ndoga, ndaheza ndihanagura, ndiko ndasohoka Satana turabesha nakubonye, candanyerera candatemba, ntembe ndavunika akantu akagufa kamwe ko mwitako. Imana data twese ibagirire neza. Nitwobashiramo duvizina nyinshi cyane z'abantu baje barushe baremerewe, twofata nk'amasaha 2 cyangwa 3 kugira ngo tubumvishe iby'Imana ikirakora. Ahubwo igikenewe nuko utera intambwe ukagera ku rushengero, ukagera kuri eglise, ukaza mu masengesho, ukaza muri deliverance. Nk'ubu tumaze 2 semaines turi muri deliverance mu gitondo, iminsi yose mu gitondo isaha 12 ku rushengero. Ejo 2:30 uratumiwe. Hamwe wosiba wa mukobwa we, wosiba amasengesho yejo, uzobwize sheke mu buzima bwawe. Wewe wipfuza ari amasengesho, wipfuza gusengerwa muri uno mwanya, ngiyo nimero ushobora guhamagara kubunye tugusengere kuri 61 ubusa. Urashobora guhamagara kuri telefone ubunyene muri televiziyo tugeta tugusengera. Ucange wandike ubutumwa bugufi kuri 69 ubusa 93 162. Iyo urandika ubutumwa kuri WhatsApp no kuri message isanzwe duhita tubusoma. Kene isengesho mu buryo bw'umwihariko hamagara kuri 61 ubusa. Turiko turakubita karande, turiko turakubita imyuka y'ibisokuru n'ibisokuruza, turiko turabohora. Uri hano mu gisagara ca Bujumbura, uri ngaho mu Kanyosha, uri mu Kibenga, uri ku Musaga, dukora ku Musaga aruguru ya zone neza na neza ugeze ajya kuri zone ubushitse aho dukorera. Turaza kugusengera, tuguhe n'umwanya ukwiriye umubonano wo kugusengera. Imana rero ikugirire neza. Harariko barandika ubutumwa. Allo?
ndabise umudayimoni w'inyatsi. Allo. Oui, muri bande muri he? Nitwa Nshimwe Francine mba mu ntara ya Gitega. Ubu uri Gitega neza na neza. Ndi ngaho i Gitega. Ufise ikibazo ki? Ndi ngaho i Gitega ndafise umudayimoni w'inyatsi. Ego. Warakiriye Yesu umwami n'umukiza urakijijwe? Nayego namwakiriye. Reka tugusengera Imana yo mwijuru kubitiye mwe mu izina rya Yesu. Reka tugusengera Imana ibohore kubitiye iyo daimoni. Nakijijwe muri Pipande. Reka tugusengere rero ubohoke mu izina rya Yesu. Ego mutaba mukoze. Mana ndasengeye uyu mwana wawe hari mu ntara ya Gitega. Ndavuze ngo ukuboko kwawe kumukoreko, imbaraga z'Imana zidasanzwe zimubohore, yakire igitangaza, yakire kwidegemvya, iyi myuka y'inyatsi gufata bidafadika, abohoke mu izina rya Yesu. Amen. Wakire kubohoka, uzuhora ukurikirana izi nyigisho n'izindi nyigisho ducisha kuri YouTube canke kuri Facebook, urandika BAHO TV International kuri YouTube, ucubona izindi nyigisho zose za deliverance, ushobora gukurikirana inyigisho ukagirirwa neza. Imana ibagirire neza. Bariko baranyandikira kuri iyi nimero nabahaye, mwe ni mwandika ubutumwa, abariko barahamagara muhamagare kuri 31 ubusa ubusa. Allo? Allo? Oui. Muri bande muri he? Igitega ni grave. Uri hehe? Igitega. Ego, ufise ikibazo ciki? Bari nshaka mufashe ndota nabi kenshi. Ego. Afise ikibazo c'indoto. Iyi ndoto ni ikintu gikomeye, iyo murota ibintu nimuhave mwifata minenegwe, birambara umubiri, imyuka mibi yambara iyo myuka, yambara izo nzozi uba warose, hanyuma bikaja mu bikorwa mu buryo bufadika. Wakora ibintu bikanka, wadanaza bigahomba, waronka amafaranga akayonga, kubera ko ya myuka y'inzozi biva mu nzozi bikaja mu buzima bufadika mu buryo bugaragara. Allo? Allo? Oui. Nimwe muri ko muratanga ikiganiro cyo gusenga. Ego. Namahoro. Ego namahoro. Ego nashaka musengere. Muri bande muri he? Ndi Chantal. Egera inyuma ya televiziyo. Uri hehe? Uraha mu Kanyosha ndishinitwa Chantal. Ego Chantal, ufite ikibazo ciki? Genda afise umwana. Ego. Yamagwaye buri gihe yamagwaye ishana, hariho serire nyene yo kumutakorera ngaha mu Kanyosha. Keshi ndamujana ku masengesho mugabe hwanye n'akazi nkora, keshi sindonka umwanya wo kugenda mu masengesho yo mu gitondo. Ejo kwa Mungu nta mwanya uronka? Nukuri mu gatondo fise ahantu akazi nkora n'umwana, nta mwanya ndonka wo kuja gusenga mu gitondo. Utahasanga hapi ko saa 9 tuba tuko turasenga, niwo muzana ejo saa 9? Ore saa 9 no kwiyaranje nkaraba ko ndonka kanya. Uzomuzana hakumusaga niho dukorera twebwe. Sawa ndiko ndabakurikirana kuri televiziyo mu nsengere, umwana yitwa Keri. Turamusengera ariko ejo bishobotse uzumuzane isa 9. Sawa murakoze. Nawe woshika saa 10 nta kibazo. Nawe woshika saa 10 nta kibazo uzumuzane. Sawa Imana ibampera umugisha. Imana ikugirire neza, tuzomusengera iyo ni myuki imuboshe. Sawa. Iyo ni myuki iboshe uyo mwana. Harakenewe izindi imbaraga, harakenewe ubundi bushobozi. Harakenewe ukundi kugirirwa neza n'Imana kuvuye mu ijuru. Bantu muri ko murakurikirana abari mu gisagara ca Bujumbura, ndabatumiye. Allo? Allo? Ndabatumiye ku munsi w'ejo mu masengesho. Tuzoba tuvise amasengesho yo kubohoka, tuzoba turi muri deliverance yo gukuraho icankiro. Ufise icankiro, ahantu hose ugeze barakwanka, ahantu hose ugeze bakuvuga nabi. Umuntu wese nta gikundiro. Ejo tuzosenga isengesho rigarura igikundiro cawe. Uri umwana w'umukobwa ugeze mu bigero, mugabo nta muntu akurondera bagushire mu rugo. Abakurondera bose bakurondera ngo bakukoresha ivyaha, bagusambanye, uri kuyo mwuka. Tuzogusengera uwo mwuka ukuveko mu izina rya Yesu Kristo. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Turi mu Kanyosha kugira gatandatu.
Ego, ikibazo shiki? Ego mfise ikibazo c'umudayimoni. Ego, ameze gute? Umudayimoni wo kurota umutima wa papa. Urashobora kuza ejo ku rushengero? Ndafise n'imitwaro nshaka ko mufasha kuyisengera. Uzoze ejo tubonane ku rushengero mu gitondo 2:30. Aho murakoze. Aho dukorera wahumvise? Ego ni kumusaga ngaho. Haruguru ya zone ugeze hajya kuri zone ucuduga gatoya. Ego ndabona. Irija barabara ucuduga hano gacukata mukabarara kukuba amfuka ari haruguru kuri rya pave. Ego murakoze. Sawa, ni nimero 10. Nabandi ndiko ndabatumira. Ejo nk'abantu mwe muri mu buzima bumeze nabi, umuntu akadandaza gacuruzanya n'abandi, uwo akabura amafaranga. Ugacuruza ibintu ico kimwe n'ivy'abandi, wowe byawo bikabora. Kabura umukiriya neza. Imana yacu yadutumye ku buzima bwanyu. Allo? Allo? Oui, muri bande muri he? Turi mu Ngagara. Ego mukobwa wa Yesu. Nitwa Gloria. Ufise ikibazo ki? Ngiye kwishuri ananira kandi muhiri wacu aba tuvukana bose baguma batwarinda nanga musengere. Ya. Ufise ubwoba ko wava twarinda nawe? Ariko wirinde ibyaha, rega wirinze ibyaha. Wirinze ibyaha Imana nayo izogukingira. Okay, ariko birakenewe n'isengesho kuko ari giba ari umwuka ukurikirana umuntu mwe ko navuga bya karande ugasanga kuva kuri nyoko wawe nyogokuru wawe bavyarira mu rugo uyo mwuka nawe uragukurikirana iyo mwemu iragukurikirana Imana iragomba kugira ico ikora ku buzima bwawe Imana ikugirire neza turagusengera hanyuma ejo uzorondera kanyuze. Allo? Njeri twa igira ukushaka Febroni. Ego Febroni uri he? Nkabadi mu Ngagara nkabafise mu bihinga kuri Imana yandemanye uruntu banteze nyene bantwaye inyama nyene twagize mariage nagiye kubaka mugabo bikate dusambura nashaka ko mosegera rero uzorondera kanyuze tugusengere mukobwa wa Yesu. Ego kwena kana kanda byana ahukanye aho dukorera wahumvise. Ego tuzoza Imana idufashije kwera mu dukize kwera. Ejo uzoze. Nota kuwa Mungu. Nta kibazo uzoza ariko iyo byabishoboka woje. Dusengere kwera turagowe kwera. Sawa. Imana ikugirira turagusengera. Mana ndasengeye uyu mwana wawe imbe. Allo. Ndasengeye uyu muntu Mana umugirire neza. Kuko kwawe kumukoreko imbaraga zawe zimubohore kubita karande kubita imyuka y'izingware imyuka yo kusambura urugo imyuka y'ikinje cyose yamuboshe icike ikugwa mu izina rya Yesu amen. Imana bagirire neza Imana bamugisha ejo no gusengera abagwaye. Allo? Oui. Yo mukobwa mwatanguye kuvugana. Ego wavuze kuri he? Ego nanje naimaze iri joro ryase no musi naraye ndota ngamba yavuze mugasi nayumva. Sawa bisaba yuko wegera abakozi b'Imana wambwiye ngo ubahe Igitega? Igitega muri quartier Sitade. Birakwiye ko wegera abakozi b'Imana aho ukorera murimo w'Imana bakagusengera kandi nawe ukisengera ukitandukanya n'icyayi cyatuma umuntu atabwo tumva inzamba n'ibyaha ushobora kuba uri mu bintu Imana idahimbara Imana witandukanye n'ikintu cyose Imana yanka wegera Imana izogenda ikugirira neza. Mana nasengeye uyu mwana wawe umubabariye ku cyaha cyose w'umugaya ko umweze kandi umutunganye mu izina rya Yesu Kristo amen. Mushobora kwandika ubutumwa bugufi kuri 69 ubusa 93 162 turabusoma tugusengere kuri WhatsApp urandika. Allo? Oui. Telefone ni mworohereje murahamagara kuri 61 ubusa tugusengere tugufashe. Abari ngaha mu gisagara ca Bujumbura abari mu ntara hagati murashobora gutelefona tukabasengera abari mu bihugu duhana imbibe murashobora guhamagara tukabasengera ushobora kwandika kuri WhatsApp message ushobora kurungika audio ushobora kurungika ubutumwa bwanditse kuri apere kuri message isanzwe cyangwa kuri WhatsApp
turagusengera aho hose. Allo, Imana ibagirire neza. Turi mu bihe vya deliverance. Icazanye satani yaje kwica no gutikiza. Allo, oui, mahoro neza. Muri bande muri he? Ujomburanya kabida ya gatatu kuri bisi shaka mu Gisengero. Ego, fikazo ki? Fikazo shiki? Twebwe turagwaye. Ugwaye gute? Umva nyene turakundana n'abahungu. Ariko ntibikunda yuko turashobora gushinga kubaka ariko ntibikunda. Okay, wewe ukeneye amasengesho yo kubohoka, ushobora kuzinduka ejo ku rushengero ukaza tukagusengera. Ego. Aho dukorera wahumvise? Ku Musaga. Ego, ejo uzoze 2:30. Murakoze. Imana ikugirire neza. Ndazi neza Imana igomba kuguhindurira amateka. Wakurikiranye ntahe? Ego. Wakurikiranye ntahe za Imana yagiriye neza? Oya. Wewe utanguye intahe zarenganye? Ego. Haci intahe zikomeza abantu Imana yabohoye, nawe uzozeje Imana igukorera igitangaza. Murakoze. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Sawa. Amen. Imana ikugirire neza. Imana ibagirire neza. Imana ibabohore. Imana ibahe kwidegembya. Biravuga ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegembya. Tuko turabohoka. Allo, 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 Alo. oui, Alo. oui, urinde? Turinga munyogeti Uri munyabugeti? Nashaka kubabwira nari maze iminsi ngwaye mu nda. Nari maze iminsi ngwaye mu nda. Ego. None byagenze gute? Warakize? Eka kumviriza televiziyo, umviriza telefone, umviriza telefone. Tugusengere? Nashaka musengere. Fata shira ikiganza ku nda yawe ndagusengere. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndasengeye uyu mwana wawe. Umugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Ego murakoze. Ndagoma sengere uyu muntu akarakurikirana afise ikibazo c'uruvyaro. Ukeneye umwana, ukeneye kuvyara, shira ikiganza ku nda yawe ndagusengere. Imana yugurura inda yawe, bakwita ingumba ngo ntuvyara. Imana iragomba kukubohora wakire uruvyaro. Mana ndasengeye uyu muntu babosha abadayimoni, babosha igitereko ciwe, nabohoke yakire uruvyaro. Umwaka ugeze aho uyugeze azoba hetse. Mana mu izina rya Yesu mukorere igitangaza mu izina rya Yesu. Amen. Allo? Allo? Oui. Oh là là. Aro bariko yatwandikira mwumve neza. Allo? Oui. Maro neza. Ego n'amahoro nashaka musengere kijanye na karande cyo mu muryango. Witwa nde uri hehe? Nitwa Francine ndi mu Gihosha. Ego Francine, ufise karande zo mu miryango. Reka tugusengera Imana ikugirire neza kubohora uwo mwuka. Nubishobora uzotera intambo kuzaho dukorera. Tugusengere. Ego. Aho dukorera wahumvise? Ndahibuka neza. Ku Musaga urahazi? Hajya kuri zone, ugeze hajya kuri zone ucuduga narijya barabara, ukacuduga haruguru gatoya. Bucubona kabarabara gakatira mu kubamfu nimero 10. Ubishoboye jukaza byo bari byiza. Ego mako. Imana ikugirire neza. Ejo tuzoba turi muri deliverance, Imana iguhumugisha. Tuzobona na ejo uzogana tugusengeye. Nagomba nibutsa abantu utegezwa gutera intambuko ari ubwira umuntu ngo ngwino ngo yansengera ngo uri ngo yisengeshe nanshikira nibyo riragushikira sindabihakanye ariko allo 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 telefone niziriko ziraborohera allo
Imana ibagirire neza. Ndabona turiko turegereza mu mwanya kurangiza ikiganiro, ariko gusengera no byo birakomeje. Murabandanya mutwandikira. Allo? Allo? Oui, urinde urihe? Yani kwa Sharibe nashaka aje na musengere ndeke kubesha kandi ni kwa Sharibe muri quartier Stade Musinzira. Uba hehe? Muri quartier Stade Musinzira. Ashaka uri Gitega? Yego. Mana ndasengeye uyu mwana umubohore kuri iyi myuki muboshe. Mana aritakambiye, reka umugirire neza, mwe kwidegembya kuko kw'Imana kumukoreko, umubohore umubuzima bushasha mu izina rya Yesu. Amen. Wakire kubohoka mu izina rya Yesu Kristo. Imana igukorera igitangaza. Imana kwiyereke ku rundi rugezo. Dusigaje iminota 3 tukarangiza. Turashaka kwakira abantu 2 canke 3 tukabasengera. 61 ubusa. Muraduhamagara kuri iyo nimero. Allo? Oui, ni sawa. Na mahoro muri bande muri he? Ego, ndabashimiye cyane ko kuno muri kumadukiranisha ku cyo cyago cy'Imana, turabashimiye cyane. Ego, Imana iguha umugisha nawe. Muri hehe? Imana iguhezagire. Yareka arashima kubw'ubutumwa turiko turashikiriza kumbura ico bwakoze ku buzima bwiwe. Imana rero itabare ubuzima bwawe, nimba ico ubona kunaniye cyakunaniye, Imana igikemure mu izina rya Yesu Kristo. Allo? Allo? Oui. Allo? Oui. Jewe amwana wanje Satellite Brinera. Uri hehe Brinera? Nkaba ndi ngaha mu Ngagara. Ego. Nashaka rero ko umutima wa so wiwe nanje ndumuvyeyi we umutima w'umuryango wacu mu dusengere dukureko. Ego kwetu uratubabaje kweri kandi no kunywa itabi ubugoro n'inzoga. Ego kweri kwakara dukike nk'abandi. Yo, Imana ikugirire neza. Agatelefone gaciye gamucikana. Byukuri Imana imukoreko, Imana imukoreko iyo karande, imukure kuyo mwuka, n'umwuka uva kuri bayinakuru, n'umwuka uva mu muryango, uva mu bisokuruza. Imana imubohore no kuri kw'Imana. Allo? Imana ibagirire neza. Turasigaje iminota 1 n'amasegonde. Murashishika muturondera turangije ikiganiro. Tubibutse ko ejo turi muri deliverance ikomeye, turi muri deliverance special, turi muri deliverance idasanzwe. Hari ibintu bizokoreka, hari bidasanzwe bizokoreka. Uratumiwe muri programme ikomeye. Uze witwagije amavuta yo kwisiga, amavuta yawe wisiga. Hari jambo Imana yadutumye kuzokwatura kwayo mavuta. Uratumiwe ejo muri deliverance ku Musaga. Hazobara amasengesho hambaye, gukira ingwara, ubuhanuzi, kwatura ku buzima bwawe. Hari ibyo bakuvuze ko nguzopfa nabi, nguzopfa nk'inzererezi, nguzopfa tahugeze, nguzopfa tantambuka uteye, kandi uri kurabira mu buzima vyarabaye nta kintu ushikako, urugo rwawe rugiye gusambuka ureba, ariko Imana yantumye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Allo? Allo? Oui. Nanjye kwa Gloria kwere nagomba mu nsengere. Yego Gloria uri hehe? Ndi mu Ngagara muri kase. Ufise ikibazo ki? Ndi umunyeshure. Nagomba mu nsengere kwere mu yaradutaye nagomba garusi. Reka tugusengere mu izina rya Yesu. Hanyuma uronsa akaryo uzoshikaho dukorera tugusengere. Naho nzi jewe. Mana ndasengeye no mwana wawe, umuryango wiwe ndawusengeye, uhuze uwe ubumwe, basubire babe umwe muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Turarangije ikiganiro, umwanya twategeza gukorera ko urarangiye. Tubatumire ejo masengesho, tubatumire ejo. Ntugafate minenego ibi bintu, ntugafate ibintu bifata ibisanzwe. Umva ejo Imana izokora ibintu byinshi kudufise umwanya wo kuva 2:30 kugeza isaha 6:30.
saa 9 naho nyene azoba ari deliverance. Iminsi yose ku munsi wa mbere haba ari amasengesho yo gukira no kubohoka atangura ku saa 6 gahera saa 1 zo mu gitondo. Muzinduke muri burakeye kuri repentance ku Musaga. Ndabinginze abari ngaho ku Musaga, abari ngaho mu micungaro ya Musaga, bari mu ntara hagati, mushobora gukurikirana ubutumwa kuri YouTube buba buri ko bararengana mu buryo buri en direct kuri 69 ubusa 93 132. Imana ibahezagire, rongeye gusenga, Imana ibahezagire cyane. Mudukeneye dutelefona kuri izo nimero 69 ubusa 93 162. Muzokurikirana kuri BAHO TV International kubari hirya no hino. Yesu abawumugisha. Mana senga abantu bagwaye, senga abantu baboshwe na za karande, senga abantu baboshwe n'inyatsi, senga abantu baboshwe n'imyuka mibi. Mana ubakoreko, ubagirire neza, ubaha ubuzima bushasha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibawumugisha, Imana ibagirire neza. Amen.